Ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana Eden Microfinance ryagendeye Coopérative des frères et sœurs pour la solidarité erosigise Cofresosi mu mfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa isanzwe igwiza imbuto ku mutumba Ruringanizo muri zone Kajondi komine Rutovu intara ya Bururi mu ntumbero yo kuraba ingurane baronkejwe na Eden Microfinance uko iriko irakoreshwa naho ibikorwa bigeze. Ni mu gihe bari baramutse bimbura ibiraya vyatewe kuri hegitare zitatu. Ndayiziga Didier Etienne ajejwe igisata c'ubudandaji kumenyekanisha Eden Microfinance hamwe no guhanahana amakuru akaba yakeje iyo koperative yongera arabatera intege ku ntambwe bagezeko. Twaje kugendera koperative yitwa la coopération des frères et sœurs pour la solidarité et le succès. Ni koperative isanzwe ari umwe mu banywanyi ba Eden Microfinance. No musi rero baduteye akamo hano muri koperative barabwira Eden Microfinance ko bafise igikorwa kidasanzwe cyo gusarura igitegwa c'ibiraya. Biriwe rero mu gikorwa cyo gusoroma twaje kubatera intege, twaje kandi kwirabira by'ukuri yuko ca gikorwa twashigikira nkuko twagikurikiraniye hafi cyavuyemo umusaruro mwiza. Iyi koperative ni koperative yiyubatse, ni koperative by'ukuri igizwe n'abantu bazi iyo bariko baraja kandi bafise ihangiro ritomoye. No kuvuga yuko uravye naho wofatira haho nyene turabiye habagize hateraga ibirayi bateragiye hegitare zishika zitatu. Koperative ishoboye guteragira hegitare zishika zitatu naho nyene mwumve yuko sabarimyi basanzwe nabarimyi babagwiza mbuto. No kuvuga yuko ibi barima nivyo bategura gukuramwe imbuto bazoha abandi abene gihugu baja guteragira. Si koperative rero isanzwe muri ubwo buryo bwuko nk'ubu turi mu Rutovu turi Bururi ariko umunyagitega azozagurira imbuto ngaha, umunyengozi azagurira imbuto ngaha, umunyabujumbura aze ngaha, uw'Igitega Ruyigi Rutana n'ahandi bose baze gutora imbuto ngaha. Sivyo kuko suwari we wese yitwa umugwiza mbuto haba hari ivyo kwije, haba hari ivyo usabwa kandi haba hariho n'ivyo niyo mbuto ba wateye uwayi ufise aho wayitowe na cane muri Zabu canke muri SRD. Ariane Niyungeko yaserukiye uwurongoye Coopérative des frères et sœurs pour la solidarité erosigise arashimira Eden Microfinance kungurane yabaronkeje aho anatwiganira n'ibikorwa bariko bararangura muri iyo koperative. Tubanze gushimira cyane Microfinance Eden, dushimira abaje bayiserukira, dushimira uburongozi bwayo ko badufashije cyane. Yaradufashije cyane kuko twarayituye hanyuma iratwakirana umunezero, mbese irashobora no kuduha ideni batarinze kudusaba ingwate y'ibintu birebire kuko muri ico gihe byaciye bidufasha kugira ngo dushobore kuronka ingene dutangura gukora bitatugoye. Ibikorwa tumaze kurangura nkuko mubibona mwadusanze ku kivi, turiko mu isekeza ryo kwimbura ibiraya. Twarimye muri hegitari zitatu, tubona yuko turavye umwimbu ingene wagenze, tubona yuko dushobora gushikira amatone 30. Mwabibonye aho tuvuye hajya aye imashini iri kirahungura ibigori. Twararimye ibigori muri hegitari zishika 6 kandi turiteze umwimbu ungana n'amatoni 15. Hanyuma muri kazoza turifuza cyane gutangura kurima igiterwa c'ipiripiri aho turi muri partenariat n'umuhinzi. Twaramaze gutangura ibiganiro azodufasha guhingura no gushora mbese ico giterwa hanze y'igihugu. Turamaze kuronka ama contact muri Inde, muri Chine, Iburaya n'ahandi ko dushobora gukorana kuri ico giterwa c'ipiripiri. Turafise muri koperative yacu uyundi munwanyi Dr Emmanuel Banzubaze
yashoboye kugira ubushakashatsi kuri giterwa ca TV aho twifuza kubandaniriza kuri ico gikorwa yatanguye kandi tubifashijwemwo turiko turakorana na muganga Dr Tade Ndikumana turifuza cyane gushika kuri iryo hangiro nkuko nabibabwiye ko twari duherutse kurima ibiraya tukarima ibigori turafise n'umurimo utari muto twarimye ingano turafise aho twarimye ibitunguru turiko turabadika kuko twamanje kugira ama pepinière bore turiko turabadika navyo ntituriteze umwimbu udasanzwe mu byo turiko turarangura kandi turafise inka twihaye ihangiro kugira ngo naryo zone zidufashe kugwiza umwimbu zidufashe no kugwiza amase kuko turakora n'amase dukoresheje ubuhinga bugezweho dukoresha amase makeya y'inka tugashiramwo n'ibindi abahinga basanzwe babidufashamwo tugashiramwo yandi mase y'ikizungu tugafashanya kugira ngo dushe kugwiza amase twebwe tuzoronka yo dukoresha turonke nayo duha abandi barimyi kugira ngo tubandanye gutera imbere turafise ibitungwa bitari bike turafise intama turafise inkwavu ivyo nivyo twari tumaze gushikako. Ndayiziga Didier Etienne akaba yaboneyeho no gutera kamo abene gihugu kwijukira gukorera hamwe ndetse no kwitura amashira hamwe yo kuziganya no kuguranana na Karengo Nyamwigendako ntarimira impeshi. Rero je nakuze numva basogokuru bacu bavuga yuko Nyamwigendako atarimira impeshi. Ibihe isigezemwo nta muntu yikwiye hari. Bisaba yuko wezo nguvu zawe zikeye ufise uzizana ukazishira hafi yizi wanje tukazishira hamwe n'undi akazana tugashira hamwe za nguvu zikeye zike tuzishize hamwe turavamo tugakora ikintu gikomeye. Mwatembere ngaha twabonye yuko barimye ibirayi hegitari zishika 3 hariya batweretse umurima w'ingano ugizwe n'hegitari umenga 6 batweretse aho bariko harima ibitunguru batweretse aho bariko gusarura ibigori batweretse aho bororeye inka batweretse aho bororeye inkwavu batweretse aho bategura kororera ingurube vuba cyane ndetse n'indi migambi myinshi batweretse kandi n'ubuhinga bugezweho mwabibonye ibigori mwabonye mu kubihungurura ko batahunguruza intoke sivyo hariho benshi rebe imbura ariko ugasanga babuze ukuntu bahungurura kubera iki ntibamenye ubuhinga bugezweho. Rero ni koperative yitunganije babandi rero batarabimenya umuntu yobabwira iki bariko baracererwa na cyane cyane ko igihugu ciwacu turafise aho igihugu indinganizo abaturongoye mu rwego rw'igihugu bamaze kwerekana bifuza ko igihugu kigera na cyane cyane muri 2040 aho twoba tugeze mu Burundi ari igihugu cifashe sivyo hama tukagera muri 2060 u Burundi ari igihugu giteye imbere aho ntidushobora kuhashika umwe wese agikora ukwiwe ni muze dushira inguvu hamwe umwe wese mu vyashoboye hanyuma dutera intambwe tuje imbere hama tugaratwegera rero babandi bafite imigambi twabamagarira kuza kwegera amashirahamwe kuzigana no kugurana na cyane cyane Eden Microfinance yabitahuye imbere y'abandi nico gituma mutona ngaha mu Rutovu ubundi twatwibereye ibujumbura niho hari cicaro gikuru ariko kubera tuzi yuko umwene gihugu Eden Microfinance yabayeho mu ntumbero yo kugira ngo yishure izana inyishu y'ikibazo cyari gihari mu bene gihugu no kuvuga yuko barangura imigambi bageze hagati bakananirwa bananiwe Eden Microfinance za gutera intege rero wa unda twituye ntiyigira atanka imvumure bigenda neza nico gituma naba mwabibonye bishingiye intahe bateye itoni 3 mugabo na agronome rero kurikirana imirima yemeje neza yuko bazokuramo itoni zirenga 30 none mwumva itoni zirenga 30 z'imbuto nukuri nimba ko ari igikorwa gikomeye rero Nyamwigendako ntarimira impeshi Eden Microfinance sishira hamwe mva makungu sivyo ni ishira hamwe ryo kuziganya no kuguranana gemewe n'amategeko agenga bene amashira hamwe hano mu gihugu c'u Burundi rero rirangura ibikorwa hano mu gihugu c'u Burundi kuva muri 2019 kandi gushika no munsi amaze kugitura benshi ririko rirabahindurira izina mu bikorwa bakora nta widoga.
Ariane Niyungeko aratubwira kandi akamaro ingurane baronkejwe na Eden Microfinance iriko irabagirira hamwe n'ihangiro bafise muri iyo koperative. Akarusho twarose no kubera tubona yuko turiko turaja gushika kwihangiro twihaye. Biradufasha kubandanya inzira canke gushitsa kuco twari twiyemeje canke ku mbona kazoza yacu kuko bice bitworohereza mu buryo dukoresha. Turifuza twihaye ihangiro ryo gushika mu 2027 aho twifuza ko tuzoba dushitse kurima amahegitari 200 y'ibiraya. Twifuza tubona yuko ashobora kuvamwo amatoni ashika 200 y'ibiraya, hegitari 10 z'ibigori zishobora kuvamwo amatone 25, hegitari 10 z'ingano. Turifise umu partenaire Braludi turiko turakorana ku gitegwa ca orge. Turafise n'ibiterwa njabuka amazi turiko turaraba ko tuzoba twashitse ko mu 2027 aho tuzobitangura muri iyi sezo tugiye gutangura muri uyu mwaka wa 2023 2024 ari byo vy'ipiripiri n'igitegwa ca tever kizofasha mu buhinga bwo gukingira no kuvura ingwara za diabete n'ingwara z'umutima. Mu gushigikira abo yaronkeje ingurane, Eden Microfinance irongera ikabaherekeza no mwishirwa mu ngiro y'imigambi baba bariko bararangura. Rero Eden Microfinance ihari kugira ngo yaje kugira ngo ishigikire bamwene gihugu imuherekeze kuva mu ntango mu nteguro z'umugambi wawuteguye nabi atwituye muri Eden Microfinance turamufasha gupanga neza umugambi wiwe kugira ngo umugambi ugororoke. Atanguye kurangura aravuga ati jewe uyu mugambi wanje mfise uburyo bungana gutya ariko murabona uyu mugambi wanje ukeneye uburyo bungana uko. Dufatiye ku mateka genga Eden Microfinance nayo duca turaba ko wamwene gihugu bimwe yifuza ko natwe twamushigikiramwo bishoboka, hama ibishoboka tukabimukorera tukamushigikira canke tukamwereka ati ntutangure kuri birebire cyane kuko hari umuntu usanga yahora adanza nk'umuriyoni agashaka ngo ndandarize rimwe ku munsi miliyoni 100 ntibikunda. Iyo ushatse kugira rimwe cyane ngo wihute hari haho ugera ugasangurana niwe. Ni byiza ko umuntu mu kugenda kujya ku mwana avutse muravyibuka umwana yavutse ntaca atambuka abanza kwavura aje kwavura agatangura kwifatikiza utuntu mu nyuma akavama agatambuka akagwa gasubira agatambuka akagwa muga mu nyuma agaca atambuka neza. Rero turashikira umwene gihugu mu bikorwa vyiwe bito bitari karakora canke washaka naho vyo wabikuze tukamufasha kugira ngo bikure muga ntibikure nka bimwe bihurudutse rimwe na rimwe ariko bikure ku ntambwe ku buryo bw'uko azozabona intambwe imwe yaciye ku kuntu vyagenze ejo atazogera imbere ngo bimunanire ngo agaruke hasi. Rero Eden Microfinance nico cayizanye ikabisanzwe uno munsi ifise amashami aha hagati mu gisagara ca Bujumbura hari biro bikuru, hakabaho n'ishami riri ku Musenyi muri commune Mpanda mu ntara ya Bubanza, hakaba n'ishami riri aha kuri Kotebu mu gisagara ca Bujumbura kwija soko ya Kotebu neza neza iruhande y'abadandariza inkoko imbere ya BCB, hakaba n'ishami riri mu Rugombo kwisoko ya Rugombo renganye gatoya iruhande ya station Delta inyuma yayo ucona Eden Microfinance, ndetse no mu Rumonge naho nyene turafise y'ishami aha kwisoko neza neza iruhande y'abadandariza. Muri Eden Microfinance bamenyesha ko aho batarashika ngo bashinge amashami yayo, Eden Microfinance ica ikoresha ubuhinga bwa none hakoreshejwe telefone.